ndashima Imana kubwa kano karyo kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Rero ijambo Imana yashize mu mutima wanje nifuza ko dusangira. Iri jambo nararipartagije nabo mu gitondo muri indwi heze, ariko kandi naryo jambo shaka yuko dupartaja uno munsi. Icyambere nshaka yuko mumenya yuko ikintu cyose kiba gifise icabiteye. Haba hari impamvu ituma ikintu cyakoretse, ikintu gihari kiba. Okay? Reka mbereke. Amakuru ariko araca hirya no hino cyane muri iki gihe n'amakuru y'ibiriko biraba muri Australia. Siko. Amakuru y'ibiriko biraba muri Australia n'amakuru ateye ubwoba, n'amakuru ababaje, n'amakuru ameze nabi. Siko. Hama muri ivyo vyabaye cyangwa muri ivyo biriko biraba muri Australia, abahinga bakagerageza kwiyumvira impamvu y'ico kintu cyabaye kugira ngo gishobore gushikaho ibintu vyononekara mu buryo bimaze kuononekara kugeza uno munsi. Baza gusanga yuko hari icabiteye. Imana dufashe cyane. Bavuga ijambo riguma rigaruka, bavuga yuko ihindagurika ry'ibihe. Siko. Bakaryita échauffement climatique. Ukungene hariho ubushuhe bwinshi buriko buraba mwisi. Siko. Okay, ndazi yuko mu makuru yavuzwe ejo bariko baravuga ku vyerekeye abantu bafashwe ngo badometse umuriro. Ariko kandi bo ubwabo bariko baravuga ukungene ibintu biriko biraterwa n'ubushuhe. Bavati muri iyi minsi iri imbere hoho ntituzi uko tuzobikira kuko bariteze ubundi bushuhe bukomeye. Ariko kandi murumva yuko ivyo biriko biraba ni ingaruka y'ubwo bushuhe. Ariko kandi ingaruka y'ubwo bushuhe kuba bwinshi uko bumeze canke iryo hindagurika ry'ibihe abantu bariko baravuga, ugiye kuraba rifitanye isano n'ikindi kintu cyabaye canke kiriko kiraba c'ukungene mwisi, kubera ukungene abantu bashaka gushika ku bintu bikomeye, bagerageza gukora mu buryo butandukanye. Mu byo bariko barakora bakarekura imyuka mibi yonona isi yacu, iyo ikaza kuvamwo iyo ngaruka y'ukungene haza ubwo bushuhe burenze n'ibindi bibi byose bishika. Icyo nshaka kuvuga ni giki? Nuko amahano ariko araba uno munsi afise ico avako. Imana dufashe cyane. Nta kintu na kimwe kiba kidafise aho cyavuye. Ni nkuko n'abana mu ishuri ugiye kuraba arabayoberwa ari n'ababitoye canke abareisisa, aba bantu hari impamvu biba bimeze gutyo. Kenshi uzosanga swat hari umwe ashira umwete mu kwiga cyane kugira ngo asubiremo ivyigwa bayize, ivyo bikazomuviramwo kugira umwimbu mwiza mu ishuri, mu gihe ubundi wewe atitwararika gusubiramo ivyirwa bikamuyobera. Nkuko hari igihe baja mu ishuri bose bigishwa n'umwigisha umwe bose, agatanga uturerero tumwe bose bahari, ariko umwe akagerageza gukurikira umwigisha muri ivyo ariko arigisha, ubundi akaba wa undi twiga sinzi mu ishuri rya kangahe muri primaire kera bavuga ngo nta samara yaranyomoje. Resulta iza kuvana n'inyifato y'aba banyeshuri uko batandukanye, ari nziza ari mibi, ari nziza canke ari mbi. Okay? Rero shaka yuko mwumva yuko ikintu cyose gihari gifise igituma ico kintu gihari. Okay? Niyo mpamvu nshaka yuko tuganira kuri uno munsi. Imana yashize iri jambo mu mutima wa pasteri yuko ari umwaka w'ubwiza, ariko nanje ico nshaka kuvuga nuko ubwo bwiza bufise igituma bugaragara. Rero ijambo nshaka yuko dusangira ni ijambo rivuga ngo uburyo bushikana canke butuma ubwiza bugaragara n'umutima uri atashe, umutima uri atashe ku Mana. Siko ico ni kirundi gishasha kivutse umunsi.
Okay? Uburyo cyangwa inzira ishikana aho umuntu abona ubwiza bugaragara ku buzima bwiwe n'umutima uri atashe ku Mana. Munyamerera nsoma no majambo ari muri Malaki igice cya gatandatu, Malaki igice cya gatatu mhere ku murongo wa gatandatu ngeze ku murongo wa 12. Malaki igice cya gatandatu mhere ku murongo wa gatatu ngeze ku murongo wa 12. Hava ngo kuko je uhoraho ataho mpinduka, nico gituma mwebwe bana ba Yakobo mutamazwe rwose. Sinzi niba ari Kirundi niba ari Kinyarwanda, ariko munyemerere ndarivuge muri ubwo buryo. Muri iyo version yindi ni Malaki chapitre 3, Malaki igice cya gatatu uhereye ku murongo wa gatandatu ukageza ku murongo wa 12. Mu yindi version kumbure ishobora kuba ari Kinyarwanda, mumbabarire ariko ndayivuge gutyo. Aha hantu bavuga ngo mutamazwe rwose, ngo nico gituma mwebwe bana ba Yakobo mutamazwe rwose. Bavuga ngo nico gituma mwebwe bana ba Yakobo mutaherengeteye. Kirumvikana ico Kirundi? Mutaherengeteye. Okay? Rero Seti haravuga ngo uhereye mu bihe by'abasogokuruza muhora mukevya mugata amabwirizwa yanje, ntimuyitondere. Nimungaruke ko nanje nzobagaruka ko, niko Uhoraho Nyeningabo agize. Yamara muravuga muti twogaruka mu buryo ki? Mbega umuntu yogunga Imana, ariko mwebwe mwarangunze. Yamara muravuga muti twakugunze ibiki? Mwangunze ikigira 10 n'amashikano. Wa muvumo mwarawuvumwe kuko ihanga ryose uko mungana mwangunze. Muzane mu bubiko ikigira 10 gishitse kugira ngo inzu yanje ibe mu ivyo kurya, enda nimubingeragereshe, niko Uhoraho Nyeningabo agize. Murabe ko ntazobagomorera ingero zo mu ijuru, nkacuncubura umugisha mukabura aho mu kwiza. Nzokankamira ururyi ku bwanyu ntirwonone imirima yo mu ndimiro zanyu. Iri jambo ngo zokankamira ururyi, mu zindi version hakoreshwa ijambo rivuga destructeur, umuranduzi. Nzokankamira umuranduzi. Turimo kuvyumva? Rero nimwaza kumva ndiko ndakoresha terme nkiyo mutahura ivyo ndiko ndavuga, siko? Kandi n'umuzabibu wo mu ndimiro zanyu ntuzorumba, niko Uhoraho Nyeningabo agize. Kandi amahanga yose azobita abanyehirwe, kuko muzoba igihugu c'igikundiro, niko Uhoraho Nyeningabo agize. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Okay? Inzira ishikana umuntu kubona ubwiza bugaragara ku buzima bwe. Okay? Shaka rero ndababwira iki kintu mbere yuko ninjira mu kigwa cyacu. Sinzi yuko kumbure no kwegeza microphone gutya bakagabanya amajwi ngaho, kuko biriko biranderange. Okay? Icyambere nshaka yuko mubona muri iki kigwa turiko turiga cyangwa muri iki gisomwa twasomye, nuko muri iki gisomwa ntabwo bavugamo Imana ishaka kuvuga ngaha ntabwo ari vyerekeye amashikanwa n'ibigira 10. Kubera iki? Kuko kumbure namwe mwaramaze kubibona, igihe kenshi dushaka guhimiriza abantu gutanga amashikanwa n'ibigira 10, tuca tubasomera kino gisomwa, tubabwira ukungene badatanze amashikanwa n'ibigira 10 ruryi azoza arandura ivyabo, tugatera abantu ubwoba kugira ngo batange amashikanwa. Ariko reka ndakubwire, mu cyumviro cy'Imana muri iki gisomwa, Imana ntabwo iri kwirasulinya ku kigira 10 n'amashikanwa. Ndaza kubivuga ko neza, siko birimwo, ariko sivyo Imana iri kwiravugana n'abana bayo n'abantu bayo nk'ikintu nka message principal Imana ishaka kuzana ku bana babo. Ikindi cya kabiri, shaka yuko mutahura yuko iyo muri ko murasoma Bibiliya muzosanga hariho udutitre. Muratubona utwo dutitre mu Bibiliya yanyu. Shaka yuko mutahura yuko utwo dutitre ntabwo ari ivyanditswe vyera,
utwo dutitre ni abantu badushize ko igihe bariko barasoma bakumva ijambo rigize ico rivuze ku buzima bwabo rero bagaca bagashirako kugira ngo bibabere reference. Ivyo rero bikanakoreshwa ko ngo bibere reference abandi bantu benshi, ariko ivyo ntabwo ari ivyanditswe vyera. Niyo mpamvu jewe mu gusoma ntahereye ku murongo w'indwi, kuko ndazi ko mu Bibiliya z'ikirundi agatitre kari ku murongo w'indwi, ariko jewe nahereye ku murongo wa gatandatu kuko ndiko ndasoma muri context, icyumviro rusangi kiri muri iyi text. Siko rero najewe ndashobora gushirako titre yanje ndabishaka, kuko iyo titre irashobora guhinduka, kuko ivyo si vyanditswe vyera, ntabwo vyahumekewe n'umuntu wese abishirako. Siko okay, simbabwiye yuko muca muja guhindura, ariko ndiko ndashaka yuko mutahura kugira ngo dutahure ico turiko ijambo ry'Imana riko ratubwira muri uyu mwanya. Okay, Yesu ashimwe cyane. Okay, rero ndaza kuvuga ku bintu bitatu nyamukuru bivugwa muri iyi text. Ikintu ca mbere nyamukuru tubona muri iyi text twasomye ni ubwizigirwa bw'Imana. Yesu ashimwe. Ubwizigirwa bw'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo uhoraho wenyene aradeklara, wenyene aravuga, avuga ngo ni jewe uhoraho ndu mwizigirwa, ni jewe kubw'ubwizigirwa bwanje. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo nshaka yuko mubona niki, Imana iri kwiribwira abantu bayo, ishaka yuko abantu bayo batahura yuko ni Imana y'ibihe bidashira. Niyo mpamvu mu Kirundi bakoresha ijambo uhoraho, mu Gifaransa ni eternel, nivyo, mu Cyongereza bakoresha ijambo the Lord, ariko kandi ijambo rivugwa ngaha ni uw'ibihe bidashira, eternel, uhoraho. Turimo kumva icyo kintu, ariko aravuga ati jewe ndi uw'ibihe bidashira, nta ntango nta herezo, ndi uwa mbere kandi ndi uwa nyuma. Yesu ashimwe cyane. Hirya yanje nta yindi Imana ihari, ni jewe Imana. Ndi umwizigirwa kuco navuze, ndi umwizigirwa ku masezerano yanje. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu Kristo uko yariho niko ari kandi uko azokwamaho ibihe bidashira. Iyi niyo Mana dusenga, Imana idahindurwa n'ibihe, Imana yama iri kwa kundi nyene. Ariko rero iyi Mana idahinduka, iyi Mana y'ibihe bidashira, ni Imana yanka ikibi, ariko kandi ni n'Imana ikunda iciza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni Imana yanka ikibi, ni Imana yanka ikibi igakunda iciza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Shaka yuko dukurikirana neza. Yanka ikibi igakunda iciza. Niyo mpamvu rero muri iki gitabo cyose cya Malaki haraza havuga neza uko Imana yabonye abantu bayo. Ibintu bimeze gutya rero. Mu gitabo cya Malaki, iki gitabo cyanditswe nyuma yuko Abisirayeli bavuye muri deportation, bavuye mu buja igihe bajanwaga n'Abakarudayo. Cyari igihe aba bantu bamaze kugaruka bakubaka ingoro Yerusalemu, bagasubira kandi bagasanura n'uruzitiro rw'i Yerusalemu. Aba bantu babaho banezerewe ivy'Imana yabakoreye. Niyo mpamvu Imana iri kwirabereka ukugene yababereye umwizigirwa muri ivyo vyose. Ariko kandi muri uko kubaho muri ivyo bihe bari mu mpore baguwe neza, umengo atanico binona bafise ibakwiye, niho Imana yarungitse umuvugishwa wayo Malaki kugira ngo babwire amajambo yo muri iki gitabo. Imana dufasha cyane, abereka ukungene iyo Mana yanka ikibi, ariko iyo Mana igakunda iciza. Ahangaha sindiko ndavuga ngo Imana ikunda ababi ariko ikanka ikibi, ndiko ndavuga yanka ikibi igakunda iciza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero Imana kirababwira ati ndiko ndaraba ubuzima bwanyu, ndashobora kubona ukungene mwari muri sanse kurandurwa, mwari mukwiye gupfa, mwari kuba mwamaze guherengetera,
bivanye n'ubuzima mubayemo, icyo ni cya mbere, ariko kandi icya kabiri binavanye na situation ihari mu isi ibakikuje. Nta n'umwe muri mwebwe yobaye akiri muzima. Kubera iki? Kuko situation zihari ziratwereka yuko ibintu bifuye, ibintu bitari ko bidashobora kuvamwo ikintu kizima. Reka ndakubwire, ibi niko biri mu isi yose, ibi niko biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi, niko biri hirya no hino mu isi. Uno munsi imitima y'abantu irahagaze kubw'ibishobora kuva hagati y'ibiko biraba hagati y'Abanyamerika n'Abayiraniye, siko? Hanyuma abadepanda na Amerika cyangwa abadepanda n'ibihugu vya Europe nabo nyene bafise ikibazo, kuko barazi yuko ibiriko biraba biraza kuafekta situation financière ya biriya bihugu. Hanyuma wowe uri ngaha udepanda n'ivyo bihugu ugacuva ati mbega ejo nzobaho gute ko narindindire yuko naka ari wandungikira, rero vyose bikaba vyanze. Uko niko tumeze. Iko isi imeze itwereka yuko na buzima nta vyizigiro bihari, itwereka yuko ibintu bizorushiriza kugenda bimera nabi kurusha uko bimeze. Imana ikavuga ati muri ahantu mwari kuba muherengeteye, mwari kuba muhonye, mwari kuba mupfuye mwese, ariko muracahari, muracari bazima. Impamvu ni yihe? Nuko ari jewe nabazigamye. Ivyo bivana n'ubwizigirwa bwanje, ntibivana n'ivyo mwege mukora, ntibivana n'amaperformance yanyu. Dutandukanye iki kintu cyuko dukwiye gukora ibintu neza no gukoreshwa ineza no kugira ngo Imana itugirire neza. No, Imana itugirira neza kuko ari nziza, apana kuko twakoze ivyiza. Kuko nivyo twege twita yuko ari vyiza twakoze, Imana iranabiraba ikavuga ati bimeze nk'impuzu z'udushwambagara, impuzu z'uducocerwa, impuzu zanduye. Mu yindi mvugo, nimba uri muzima uno munsi n'ubwizigirwa bw'Imana. Urashobora guterera amaso inyuma juste gatoya muri uyu mwaka uheze, urashobora kubona vyinshi vyabaye muri uyu mwaka, ukabona ukungene vyagiye bigusiga uri muzima. Kumbure haracyariho vyinshi ugikeneye, haracyariho vyinshi utarashikako, ariko urashobora kubona ukugena Imana yazigamye ubuzima bwawe muri uyu mwaka uheze. Imana dufashe cyane. Ejo nari mvuye gukina basket, ndiko ndataha, mpura n'umuntu twigeze kubana, turaganira, ndamubaza amakuru y'umugabo wiwe, acambwira ati amaze ukwezi kose ari mu nzu adasohoka, ngo ubu niwe ariko arimenyereza gutambuka, yagize accident umwaka uheze. Donc turashima Imana yuko yamuzigamye, yavunitse ukuguru. Ivyo vyo turabishimira Imana, kuko iyo cyari kuba ikindi gihande cyari kuba ikibazo. Binyibutsa accident natwe twagize mu mwaka uheze. Reka ndakubwire, kumbura hari ibintu amajambo yacu ashobora kutexplica nuko bimeze, ariko ikintu kimwe nshima Imana niki, nuko naho ataburyo na bumwe bwari buhari bwuko imodoka twari turimo ihagarara ngo ntigwe mu manga, twarabonye Imana y'intervena mu buzima bwacu. Okay, abantu bagumye bambwira ngo Imana ngo irabona igikorwa ugisigaje gukora, niyo mpamvu yakuzigamira. Reka ndakubwire, ntabwo Imana inzigamira ibikorwa nzokora, Imana nzigamiye mu buntu bwayo gusa. C'est sa grâce. Ntabwo Imana imashanda, ntabwo Imana inkiza kugira ngo nkore, no yankijije kuko ariyo kwizigirwa, ni nyabuntu. Yesu ashimwe cyane, amen. Ni inyabuntu, ubuntu bwayo nibwo bwatuzigamye, nibwo bwaturinze. Reka ndakubwira, twavuye muri iyo modoka twese turiko turashima Imana ukungene atanumwe yahasize ubuzima, kuko no mu bwenge bwacu nta numwe yoshoboye gusobanura ivyo twahuye navyo muri uwo mwanya. Ubwizigirwa bw'Imana. Mwene data, nimba uri muzima, menya yuko icyambere n'ubwizigirwa bw'Imana, n'ubuntu bw'Imana. Ntabwo ari ibikorwa vyawe, ntabwo ari amaperformance yawe, ntabwo ari ubuhinga bwawe, ntabwo ari wewe. Reka ndakubwire, n'ivyo washoboye gushikako
kumbure warateguye imigambi, iyo migambi iraheyisisa. Reka ndakubwire, n'ubuntu bw'Imana bwabigushikanyeko, kubera yuko hariho n'abandi bateguye imigambi, kumbure baranabiteguye neza kukurusha, ariko ivyabo ntivyaciyemo nk'uko ivyawe vyaciyemo. Ubwo ni ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icya kabiri, nshaka yuko tubona muri iyi texte yacu, nababwiye inzira dushikana aho tubona ubwiza bw'Imana bugaragara ku buzima bwacu. Icya mbere ni ubwizigirwa bw'Imana, ntabwo ari amaperformance yawe. Okay? Icyo ni icya mbere. Niyo mpamvu nimba hari icyo kwishimikiza, ishimikiza ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu Paul yanditse avuga ngo nimba hari icyo nirata ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu Imana yabwiye abantu bayo kenshi babwira ngo nimba hari icyo wirata, ni wirate gusa yuko wamenye Imana, kuko niye kubeshejeho, si wewe. Uno munsi mu gitondo navyutse nkuko nsanzwe mvyuka, amasaha nsanzwe mvyukiramo, hama ishimwe ryaje mu mutima wanje ryari, Mana ndagushimiye kubera yuko mbashije kuvyuka, kuko nta buryo na bumwe, nta bushobozi na bumwe, nta intervention yanje mu kuvyuka kwanje, ni wowe umpaye kubona undi munsi mushasha. N'ubuntu bw'Imana, n'ubwizigirwa bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iki ni cyo Imana yabwiye Abisirayeli mu gihe cya Yeremiya muri Lamentation 3:22 na 23. Imana yababwira ngo ni kubw'imbabazi zanje, kandi nuko imbabazi zanje zama zirenuvela, zama ari nshasha uko bukeye. Icya kabiri rero, icya kabiri ni nshaka ndagifatire ku Imana yari kwirabwira Abisirayeli ngaha muri iyi text. Niyo mpamvu nababwiye nti muri iyi text icyo Imana iri kwiravuga gikomeye, ntabwo iri kwiravuga ku vyerekeye ibigira 10 n'amashikano. Ivyo ntibikuramo yuko tubakeneyemo amashikano yanyu n'ibigira 10 vyanyu. Okay? Ariko icyo nshaka yuko mubona nuko amashikanwa n'ibigira 10 sivyo Imana iri kwiravuga ngaha. Ni igiki rero Imana iri kwiravuga? Imana ibwiye Abisirayeli yababwira ngo uhereye mu basogokuruza banyu, uhereye kera hose, ivyagezwe vyanje mwaravyirengagije. Hanyuma Imana yongera ko akajambo bivuga ngo nimugarukane imitima yanyu kuri jewe, nimungarukeko. Yesu ashimwe cyane. Okay? Ico rero Imana iri kwiravuga ngaha, Imana iri kwirabereka situation barimo. Imitima yanyu mwarayinkuyeko, rero muyingarukaneko. Okay? Icyo nshaka kuvuga rero kuri iyi point ya kabiri ni umutima uri atashe ku Mana. Ariko rero mbere yuko mvuga kuvyerekeye umutima uri atashe ku Mana, munyemerere mvuge gatoya ku mutima uvuye ku Mana. Siko ijambo ry'Imana riratwereka muri Genese igice cya 3, itangura igice cya 3, ukungene Adamu na Eva uburyo baremwe bw'ubwiza bubariko mu buryo n'ivyaremwe vyari biri sanse kubumvira, kuko bahawe ububasha bwo kuganza ivyaremwe byose, bahawe ububasha bwo kurepresenta, bwo guserukira Imana mw'isi. Ariko aba batipe bahitamo gukura imitima yabo ku Mana, bahitamo gufata imitima yabo bayishira ku bindi bintu. Abantu bumva, Adamu na Eva bumva yuko bakeneye kwigenga, kubaho badakeneye Imana mu buzima bwabo, kubaho biganza, kubaho bibereye Imana bonyene. Bakura imitima yabo ku Mana, bashira imitima yabo ku bindi bintu. Imana dufashe cyane. Ivyo bibaviramo iki? Bibaviramo gutakaza ubwiza. Iki nico ijambo ry'Imana rivuga muri Romains 3:23, Abaroma 3:23 ngo kuko bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Iri jambo rivuga ngo ntibashikira ubwiza bw'Imana, ubundi risobanurwa batakaza ubwiza bw'Imana.
ubwiza bw'Imana bwari buri kuri bo barabutakaza, bisanga babayeho atabwiza bw'Imana buri ku buzima bwabo, kubera guhitamwo kwabo bahisemo gukura imitima yabo ku Mana no kuyishira ku bindi bintu. Iki nicyo kintu gikomeye kenshi gituma abantu bakura imitima yabo ku Mana. Kimwe nuko Bibiliya itwereka yuko abari mu isi yose bose bariho imitima yabo yaravuye ku Mana keretse abizeye Yesu Kristo. Ariko ikibabaje gihari ni ikihe? Nuko n'abizeye Yesu Kristo malgré igikorwa cyakoretse nabonye n'imitima yabo bagenda bayatasha ku bindi bintu. Imana dufashe cyane. Imana dufashe cyane. Amen. Ivyo rero batasha ku imitima yabo kenshi uzosanga ari ivyo kameremere gahahamiye. Umuntu agashaka kubaho akora ivyo kameremere kiwe kamusaba. Salomo yahejeje ubuzima bwiwe avuga mu gitabo cy'umusiguzi, avuga ngo ivyo amaso yanje yifuje vyose narayaha muca muvyumva nivyo nyene siko icyo umubiri wanje wifuje cyose narakiwuhaye. Ngo yarongoye abagore 700 n'inshoreke 300 bose hamwe 1000. Nimumbaza uko yabigenzaga siko. Yari umutunzi akomeye mu buryo burenze uko umuntu abitekereza. Akura umutima wiwe ku Mana kugira ngo ivyo kamere kiwe kifuza vyose kabironke. Mu mpera y'ubuzima bwiwe yandika avuga ngo nasanze vyose ari ubusa gusa. Imana dufashe cyane. Nasanze vyose ari nko guhahamira umuyaga. Iki nicyo kintu cya mbere gituma abantu imitima biva ku Mana. Ikintu aho ku mpera y'ubuzima bwabo bazosanga baratakaje ikiri ngombwa mu buzima bwabo. Imana dufashe cyane. Amen. Kameremere, guha kamere ivyo kifuza. Ikindi kintu kenshi gituma imitima yacu iva ku Mana, vyose vyugaraniwe kuri iki kintu cya kamere. Ariko kandi nagiye kubona ukungene dufise ikibazo gikomeye mu buzima bwacu kubera iki, kuko dushaka gutunga. Gutunga ntabwo ari kibazo siko. Gutunga ubwavyo si kibazo, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu akunze imiya, umuntu akunze amafaranga bimuhindukirira umuzi w'ibibi siko. Uko rero gushira imitima yacu kurondera ubutunzi, ibi bidukoresha amabi yose. Kubera iki? Reka nkwereke. Yesu yaravuze ngo umuntu ntashobora gukorera abami babiri, ngo akorere Imana ngo asubire kandi akorere itunga. Muri iri jambo rikoreshwa itunga, iri jambo rikoreshwa itunga ni ijambo ubundi mu ndimi zindi Ikigiriki bakoreshaga ijambo ryitwa mamo. Idayimoni iganza igiceri. Igiceri ubwacu si kibi, ariko iyo umuntu yumva yuko atupri akwiye kugishikako, ibi rero iyo mpemu niye muganza. Kubera iki? Kuko yakuye umutima we ku Mana, umukoresha ni igiceri, umukoresha niyo mpemu y'igiceri iganza igiceri. Iyi rero iramukoresha mabi yose ashoboka kugira ngo ashike ku giceri ashaka. Bamwe bakagishikako baramaze konona vyinshi mu buzima bwabo n'ubuzima bw'abandi, abandi bakazoheza ubuzima bwabo bataragishikako, ariko baronyonye ubuzima bwabo kandi baranonye n'ubuzima bw'abandi bantu. Imana dufashe cyane. Amen. Ikindi nuko ukuntu kenshi dushaka kumenyekana. Dushaka kumenyekana. No kuko nshaka kumenyekana, ilfo yuko ndaba uko abandi bose bameze, uko abandi bose bifata. Abo bazwi, abo bitwa yuko bazwi, abo bitwa yuko ari abantu bari famous siko.
uko kuntu bifata, uko kuntu bambara, uko kuntu bavuga, uko kuntu bakora, il faut yuko nanje ndavyiga, ndabigire kugira ngo nanje nshobore kumenyekana. Ibi rero kenshi bituma umuntu ashika ahantu yivanga canke akora n'importe quoi, akora ivyo ari vyo vyose kugira ngo amere nk'uko abo bandi yifuza yuko uko abo bandi bameze uko yifuza ko nawe amera. Ikindi kibabaje ni ukungene abantu bifuza kwemerwa, abantu bifuza kwakirwa mu bandi, abantu bifuza yuko bapatena mu mugwi runaka, nanje banyemere, nanje banyakire. Uko kuntu abantu bifuza kwakirwa, kwemerwa n'abandi, kenshi navyo biratwonona kubera iki? Kuko abo bandi dushaka kwapatenako baca batugira ko influence, baca badukoresha ivyo bashaka. Reka ndababwire, jewe natanguye kunywa itabi mfise imyaka 14. Igihe natanguye kunywa itabi nari nifite ibindi bibazo bitandukanye. Kubera iki? Nibaza yuko nigeze kubivuga. En fait nakuze muri societe rimwe papa Santa niwe atari ngani, we yaguma avuga ati nguyu ni muzungu wetu. Okay? Muri iri koraniro ryose bavuze chasser l'intrus, ni jewe muca mushira hanze. Siko. Nakuriye muri yo societe. Ndi ahantu batanyemera nk'umwirabura. Toutefois atana handi nshobora kugenda ngo ni mu bazungu nabo ngo banyemere nk'umuzungu. Siko. Ivyo akona gace gatoya, ico ni kibazo cyateye ikibazo mu mutima wanje, cyateye ikibazo ubuzima bwanje mu buryo mfise imyaka 14 kugira ngo numva yuko napatena ku mugwi runaka w'abantu, nacaga ntangura gukora ivyo abo bantu bakora. Nico gihe natanguye kunywa itabi mfise imyaka 14. Bon, ndazi ko mshaka bati ngo abiki gihe itabi baritangura kare cyane. Bon, je ndiko ndavuga muri kiriya gihe canje, siko hapana muri iki gihe. Mfise imyaka 14. Nyuma gatoya mfise imyaka 15, 16 naranywaga inzoga mu buryo nanyoye n'inzoga na minervare ndayirya. Naronse diplome ya kabiri ku ishuri, ariko banyima diplome kubera yuko nta mafaranga nari mfise. Ibi vyanteye ikibazo mu buzima. Murabe uko kuntu nshaka kwemerwa, nshaka kwapartena mu mugwi w'abantu, vyagiye konona ubuzima bwanje. Ubuzima bwanje burononekara, bugira n'izindi ngaruka zitandukanye zagiye zinkurikirana mu buzima. Imana dufashe cyane. Amen. Hari ikintu kimwe abantu batazi. Jewe nakijijwe mfise imyaka 13. Ariko mumva umengo ndiko ndavuga ibintu vyabaye mfise imyaka 14. Siko. Ati no, ntiwari ukijijwe, nari nkijijwe mfise imyaka 13. Ikibazo nagize nuko umutima wanje nawukuye ku Mana. Umutima wanje ndawushira ku bindi bintu. Ivyo bintu nashize ku mutima wanje vyagiye vyonona ubuzima bwanje. Nompa kubera ko ntakijijwe, ariko nuko umutima wanje uri mu kibanza utarukwiye kuburimo. Imana dufashe cyane. Amen. Reka rero mbereke, iyo imitima y'abantu itari ku Mana, amarorerwa akorwa ni menshi cyane. Ibi rero nivyo Imana yabwiye Abisirayeli muri iki gitabo ca Malaki. Imana ibwira Abisirayeli bati, ntabwo munyubaha nimba ndi umuvyeyi wanyu, nikihe cubahiro c'ubuvyeyi mwampaye. Nimba ndi sobuja, nikihe cubahiro ca databuja mwampaye. Ko mwanyirengagije, ko mwansuzuguye, ko mutampaye agaciro mfise. Ivyo rero vyatumye mugira gute? Vyatumye mwirengagiza ivyagezwe vyanje, vyatumye mwirengagiza amabwirizwa yanje, vyatumye mwirengagiza iki ijambo ryanje ribahamagarira gukora. Munyumve neza, kudakora ivyo Imana ishaka sico kibazo. Kudakora ivyo Imana ishaka ni camwa kivuye mu mutima wamaze kuva ku Mana. Muriko murumva ico kintu? Niyo mpamvu yavuze ati, rero nibitangaje kubona muriko murasambana. Nibitangaje kubona abagabo barenga ibigo cyangwa abagore barenga ibigo. Nta nubwo bitangaje kubona abagabo baheba abagore babo bakaja kwifatanya n'abandi bagore, cyangwa abagore bakareka abagabo babo bakaja kwifatanya n'abandi bagabo. Ntabwo bitangaje. Ntabwo bitangaje yuko uno munsi mushobora
kutitwararika agateka k'umuntu wese nk'uko abikwiriye. Abaveve, abapfakazi barabuze uburenganzira bwabo kubera ko badafise ubavugira kuko imitima yanyu yavuye ku Mana. Impfuvyi mwaraziriye muraziheza kubera yuko mwakuye imitima yanyu ku Mana. Ugushaka kuba abantu bakomeye bibakoresha ivyo muri ko murakora mu kwica no mu kugira nabi umuntu wese adahuje namwe iciyumviro. Abanyamahanga bari hagati yanyu Imana yari yarababwiye yuko bakwiye kubitwararika, ariko bati raba ukungene bagowe kubera ukungene mwakuye imitima yanyu kuri jewe. Ayo mabi yose muri ko murakora ni ingaruka yuko imitima yanyu yavuye kuri jewe. Ikibazo rero gikomeye nikiye, babaza Imana ati twebwe tukugaruke ku gute, twebwe twakugunze gute, twebwe twakwimye icubahiro gute, ko dusanzwe dusenga nkuko bisanzwe. Asha chaque dimanche 8h30 tuba twashitse, uwacerewe ni 9h, bo uwacerewe cyane ni 11h30. Aba batipe barasenga sérieusement. Imisi mikuru yabo amasabato barayasenga, imisi mikuru yashinzwe barayikurikiza, ariko ivyo bakoraga vyose babikoreshwaga n'umugenzo, bagatonda mu gihe bikorane bihari dimanche, vendredi, je sais pas, mercredi mu nyigisho, bagakora vya bindi vyose bikwiye gukorwa, ariko imitima yabo itari ku Mana. Niyo mpamvu Imana ati gusenga sico kibazo, ahubwo gusenga imitima yanyu itari kuri jewe nico kibakoresha ivyo bindi bitari bisanzwe gukorwa n'abariko barasenga. Ikindi Imana ibabwira ngo raba ukungene mwahagaritse kuzana amashikano yanyu n'ibigira 10 vyanyu, raba ukungene n'igihe muzanye ibigira 10 n'amashikano yanyu muzana ibidakwiriye. Ofete uno munsi twege dukoresha amafaranga kubera yuko niyo duhembwa, ariko mu gihe cyabo cya kera bo ntibakoreshaga amafaranga, bo bakoreshaga ivyo batunze. Inka ziwe zirondotse yacagazana imwe muri izo nka ziwe, cyangwa ibihuye n'ikigira 10 muri izo nka. Umurima wiwe ivyo wazanye nk'umwimbu yacagazana kimwe c'icumi mu vyo yasoromye, mu vyo yimbuye. Uko niko babikoraga. Ariko rero ikibazo gihari nuko bari basanzwe batanga ibigira 10, bari basanzwe batanga amashikano. Ikibazo suko batabitangaga, ikibazo nuko kuba imitima yabo itari iri yatashe ku Mana, igihe baje gutanga ayo mashikano abayatanze bien sûr kuko abandi ntibayatangaga, n'abayatanze ayo mashikano cyangwa ivyo bigira 10 vyabo bacaga bazana nimba ari inka bagatoranya akonze cyane imugaye ifise ikibazo Imana igenda idondagura ati murabe ivyo munabishiriye aba administrateur banyu ba mustantere banyu nibo vyemera, ariko mukabizanira jewe kuko ba mustantere banyu mubashaka ko faveur rero mubaha vyiza jewe kuko mwankuye ko imitima rero mukabikoreshwa n'ivyagezwe muca mupfa kuzana icari cyo cyose kidakwiriye. Imana dufashe cyane, amen. Shaka yuko rero mubona ngaha Imana ntabwo iri kwiravuga ku vyerekeye ibigira 10 n'amashikanwa, Imana iri kwiravuga ku vyerekeye umutima wayivuyeko. Uwo mutima wavuye ku Mana ugaragazwa n'ivyo bikorwa rero vyose. Rero ntago bitangaje kubona udashaka gutanga ishikano, udashaka gutanga ikigira 10, udashaka gukora icimana igwamagarira gukora, udashaka kwitandukanya n'ikibi kuko uzi yuko Imana ya nk'ikibi, ngo wifatanye n'iciza kuko uzi yuko Imana ikunda iciza. No, ikibazo sico, ikibazo n'umutima utari yatashe ku Mana. Kuko iyo umutima wawe wari kuri yatashe ku Mana, reka ndakubwira ivyo vyose wobikoze. Ivyo vyose wobikoze. Nta n'umuntu n'umwe yohagaze ngaha bavuga ngo nimutange kugira ngo mubone umugishuza ku buzima bwanyu, nimutange kugira ngo mubone imiryango ikinguka ku buzima bwanyu, nimutange kugira ngo mubone muronka akazi, murongore murongogwe, nimutange kugira ngo mubone. Reka ndakubwira nta wo bivuga kuko ikibigukoresha n'umutima uri yatashe ku Mana. Ibi rero niyo mpamvu Imana yabwiye abantu bayo ati ni
mungarukeko, nimungarukane ko imitima yanyu, mugarukane imitima yanyu, kuko igihe muzoba mwagarukanye imitima yanyu, ivyo byose muzobikora. Nta kibazo Imana ifise n'amaperformance yacu. Ikibazo Imana ifise ni mbega umutima wawe uri atashe hehe. Mbega umutima wawe uri atashe ku Mana. Ivyo gukora bizoba automatique. Imana izoguha ubushobozi bubigushoboza. Ariko ishaka yuko ushira umutima wawe kuri wowe. Kubera iki? Kuko niyo soko y'ubuzima. Icya kabiri niyo soko y'ivyiza byose dukeneye mu buzima bwacu. Amen. Reka nkurotira akagapoint ka kabiri mvuga kuri iri jambo riri muri 2 Corinthiens chapitre 5 chapitre 8 verset 1 à 5. Abikorinto igice cya kabiri cyanditswe Abikorinto ba kabiri igice cya 18 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Muri iyi mirongo ivugwa ngaha, ico ijambo ry'Imana ririko riravuga ritwereka karorero kabo mwishengero ryo muri Makedonia, Macedoine cyari gisagara kinini kirimo ibindi bisagara, yari region irimo ibisagara byinshi bitandukanye. Harimo gisagara cha Philippe, harimo gisagara cha Thessalonike n'ibindi bisagara. Rero ibi bihugu vyose, ivyo bisagara vyose nivyo Paul ariko aratanga ko reference. Aravuga ukungene aba bantu b'i Macedoine bo muri Makedonia bari bakenye, nibatunze nka mwebwe abanyakorinto. Aba bantu b'i Makedonia nibafise nk'ivyo mwebwe mufise, ariko ndiko ndihweza ivyo abanyamakedonia bashitseko bashoboye gukora ni ibintu bikomeye, ni ibintu bihambaye birenze cyane, bivuye kuri iki kintu kimwe gikomeye. Batanguye bihereza Imana. Yesu ashimwe cyane. Batanguye bishikanira Imana, bafashe imitima yabo bayatasha ku Mana. Igihe imitima yabo yabaye atashe ku Mana, et voilà, ivyo bashoboye gukora vyari ibintu birenze ubwenge bw'umwana w'umuntu, kuko ijambo ry'Imana ngo baranakoze ibirenze ivyo bashoboye, au-delà de leur capacité. Mu yindi mvugo, imitima iri atashe ku Mana, Imana yayikoresheje ibikomeye birenze ivyo umuntu yokoze mu buryo buri naturel. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Batanguye bishikanira, bihera Imana, bishika imitima yabo bayatasha ku Mana. Ivyo vyatumye eglise ya Makedonia iba reference mu ma eglise byose Paul yatanguje. Ibi vyaje kuvamwo umugisha. Ugiye kuraba Paul yandikira abi Filipi mu gice cya 4:19 arababwira ngo Imana yanje bihwanye n'ubwiza bwayo, bihwanye n'ubwiza bwayo, izibamaremwe ubukene bwanyu bwose. Oh haleluya. Reka ndakubwire, iri sezerano ryahawe abantu imitima yabo iri yatashe ku Mana. Umutima uri yatashe ku Mana ugakora ivyo wakoze, bigenda bikingura ubwiza ku bantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kenshi iyo turiko turavuga ikintu tugisobanura bivanye nuko tumeze, siko bavuga ngo umutindi arota icababaye, siko bavuga mu Kirundi. Iyo turiko tuvuga ngo Imana yanje bihwanye n'ubwiza bwayo bamaremwe ubukene bwanyu bwose, ndazi yuko abantu benshi baca bibaza yuko ari igiceri gusa. Kubera iki? Kuko iyo yumviriye ku mufuko wawe ukabona watobotse, uca wibaza yuko Imana iri kwiravuga kuvyerekeye igiceri gusa. Reka ndakubwire, ntabwo ari affaire y'igiceri gusa ngaha, ni affaire ya provision divine mu buryo bwose. Ico ukenye cyose, ico usengera cyose, Imana iragitorera inyishu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi rero binzana kuri point ya gatatu, ari cyo kintu
imana yabwiye malaki kubwira aba bantu irangiza. Okay? Reka mbereke ikintu hari bwavuge gikunda kuvugwa iyo bariko baravuga kuri iyi text. Nico nari navuze kuvyerekeye ruryi, siko canke destructeur. Ruryi abantu bakoresha yuko iyo utatanze ishikanwa n'ikigira 10 ruryi acaza konona ivyawe. Reka ndababwira ikintu kimwe bantu b'Imana mukwiye kubera amaso. Hari abantu badakijijwe bafise igiceri gisumba icabakijijwe. Murabizi ivyo? Rero Imana iriko iravuga ruryi ngaha, niriko iravuga uza gukuramo ibiri mu mufuko wawe. Naho ruryi ashobora kubikorako, ariko Imana iriko iravuga c'est plus que ikintu kikubuza gutunga. Ngo impamvu udatunze ngo nuko udatanga amashikano n'ibigira 10. Si Imana iriko iravuga ngaha. Ruryi canke destructeur, Imana iriko irababwira impemu iza ikaronka ikibanza, ikaronka access mu buzima bw'umuntu bivanye nuko ngene uwo muntu yuguruye umuryango. Nirya ari umuntu yugurura umuryango, nigihe umutima we yawukuye ku Mana. Umutima wawe utari ku Mana, reka ndakubwira umuryango wawe uruguruwe kugira ngo n'importe quoi icyo cyo cyose cinjiremo. Alors ruryi arinjira, destructeur umuranduzi aronka ikibanza cyo kwinjira, niyinjira arakudetruiza, adetruiza ubuzima bwawe mu buryo ubaho uri malheureux, ubaho ugowe, utameze neza. Reka ndakubwira atakintu na kimwe gishobora kukubumba, nibifatika bidashobora kubumba ubuzima bwawe. Ruryi arinjira canke uwo muranduzi arinjira akadetruiza umuryango wawe, ugasanga nta rukundo, nta mahoro, nta munezero uri mu muryango, nta munezero uri mu bubakanye, nta n'umunezero, nta n'amahoro, nta n'urukundo ruri hagati y'abavyeyi n'abana babo, nta n'ururi hagati y'abavukanye. Abantu bakabana ukamengo n'imbeba n'akayabu. Ntimumbaze imbeba ninde akayabu ninde, ariko abantu bakabana umengo n'imbeba n'akayabu. Imana dufashe cyane. Arinjira, uwo muranduza arinjira akadetruiza, akonona ubuzima bw'umuntu, akonona ubuzima bwa famiye y'umuntu. Ariko kandi nta nubwo aragarukiraho, araninjira akadetruiza, akonona ubuzima. Donc nshaka kuvuga situation financière, ivy'ubutunzi vy'umuntu, ivy'ubutunzi bw'umuntu. Aha icyo ndiko ndavuga ngaha, ndiko ndavuga ukungene igiceri cyawe kijana aho umutima wawe uri, kuko aho umutima w'umuntu uri naho igiceri cyawe kigira gute kija. Rero umutima wawe uri ku Mana, muca mumva yuko igiceri cyawe kija ku Mana kandi kiba kiri sécurisé. Ariko iyo utari ku Mana ukijana aho ukijana hose kandi uhurirayo nibiza konona ubutunzi bwawe. Ikindi reka ndakarenga ndakavuge muri uburyo. Naha rero Imana ivuga ati igihe rero muzoba mwashize imitima yanyu kuri jewe, mwangarutseko, mwasubiye kwatasha ubuzima bwanyu kuri jewe, ndabasezeraniye ubwiza. Yesu ashimwe cyane. Aha niho ndangiriza. Ukugaruka k'umuntu ku Mana, ukugarukana umutima w'umuntu ku Mana, icambere ibi vyabereye muri Kristo Yesu. Bibiri tubwira yuko ni muri Kristo Yesu Imana yireconcilia, Imana isubira kwihuraza n'abari mu isi. Rero ukaburi ngaho utarizera Yesu Kristo, umenye yuko Imana iri kwirarondera kwihuza na wowe muri Kristo Yesu. Ariko kandi kuwamaze kwizera Yesu Kristo ariko umutima we akawujana mu bindi, biroroshe ni wowe kuvuga ati Imana ndakugarukanye ku mutima wanje. Yesu ashimwe cyane. Ndakugarukanye ko umutima wanje. Imana ibabwira ngo igihe imitima yanyu yagarutse kuri jewe, alors jewe ubwanje nzorwanya uwo ruryi, jewe ubwanje nzorwanya uwo muranduzi, jewe ubwanje nzohangana n'ibibahanga. Yesu ashimwe cyane. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, nzobasukako umugisha, nzobasukako umugisha wanje,
mu buryo ivyo mukora ko vyose bizoheba bihezagiwe, muzobona umwimbu w'umusesekara mu ndimiro zanyu, mu vyo mukora vyose, mu migambi mutegura. Nzoba ndi kumwe namwe, favere yanje, gutoneshwa nanje kuzoba kuri ku buzima bwanyu. Aho muzoja hose abantu bazobakunda, abantu bazobakira, abantu bazobakingurira imiryango. Muzobona ubwiza bwanje bubagaragara ko ku buzima bwanyu. Abantu bazobona ubwo bwiza ku buzima bwanyu. Ikindi nuko uwo mugisha wanje kuri mwebwe ntabwo uzoba ari umugisha ugarukira kuri mwebwe, uzoba ari umugisha usesekaye mu buryo ari wewe, ari abakuri hafi bose babenefisya, bose baronka ibyiza bivuye ku mugisha Imana yazanye ku buzima bwawe. Uyu ni umugisha Imana yonyine itanga. Uyu rero nivyo Imana ivuga ati nzoguha kubona ubwiza bwanje bukugaragarako, mu buryo n'abanyamahanga bazokwihweza bavuga ati uyu muntu arahezagiwe. Yesu ashimwe cyane. Ubwiza bw'Imana buzotuma bavugishwa ku buzima bwawe, bavuga ati uyu arahezagiwe. Munyumve neza, uwo mugisha ntabwo ari umugisha uvanye n'igiceri. Ntibazovuga yuko uhezagiwe kuko ari ibintu bifatika ufise, bazovuga yuko uhezagiwe kuko bazobona ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ubwo bwiza bw'Imana ku buzima bwawe buzotuma n'abanyamahanga bakusako. Ubwo bwiza bw'Imana ku buzima bwawe buzotuma imiryango igukungurirwa, nawe ugatumirwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe burahindura situation yose, ariko kandi icyo Imana ifise ku bwawe ndagije mvugane gihagaze mu kungene umutima wawe uri atashe kuri yo. Nanavuze yuko ari akantu ndetse gato yanza kukavuga. Uyu n'umuntu naganiriye nawe ari mu Rwanda, tukaganira ariko arambwira ukungene ngo bamuroze ngo bamuroze impemu y'amazirantoki. Muratahura icyo nshaka kuvuga? Ngo mfate ngo nja mu bantu ngo abantu ngo bakumva ngo ndabamnukiye, ngo aravuga ngo urumva ngo umuhungu araza akantreta, hanyuma amaze kuntreta ngo mu nyuma ngo agacamvamo, ngo urumva ngo nagiye ahantu gusenga bambwira yuko bandoze impemu y'amazirantoki. Reka ndakubwire, ushaka ikintu à tout prix, ushaka yuko abantu bakwakira, ushaka yuko abantu bakwemera, ushaka yuko abantu bagwa agaciro. De, ushaka yuko uwo muhungu yaje kukuresha agutwara, siko? Rero bidakunze nta kibazo yuko abavugishwa bakuvugishwa ko n'importe quoi, ariko jewe ndaje kukubwirana umutima wawe ni waburi ku Mana. Ubwiza bw'Imana buzotuma igikundiro ciwe kiza kuri wowe, kandi Imana izoguha abagukunda. Yesu ashimwe cyane. Imana ubwayo izotuma ukundwa. Bokariya karirimbo murakazi, siko? Murakazi kakandi ka Theogene. Iyo Imana ikwemeye irakwemeza n'abantu. Nta mpamvu yanje yo kurondera tout prix gushika kuri ivyo bintu. Imana iraza ukungene izo bikora, kuko yizanye ubwiza bwayo buza ari nyishu y'ibibazo byose. Niyo mpamvu Imana ivuga ati ngarukako, shirako jewe umutima, reka gushira umutima kuri n'importe quoi, reka gushira umutima ku kintu cyari cyo cyose. Ndumwizigirwa ico navuze nzogishitsa. Ni washitse umutima, ni washira umutima kuri jewe, ndazi yuko ibindi byose bisabwa uzobikora, ariko umutima we kuri jewe uzoba umuryango ukinguye kugira ngo ubwiza bwanje bukugaragareko. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mwami Yesu abahezagire. Munyemerere duhaguruke dusenge. Nshaka yuko dusenga, mwasha guhaguruka dusenge kuko igikorane kiraheze, ariko tugiye gusenga. Nsubire kandi ndabibutse
hariho abantu baza kudufasha kwandika amazina y'abantu bose bashaka kwiga ikigwa cya mbere la découverte de ma famille spirituelle, kumenya umuryango wanje w'impemu. Bazaba bahagaze hano imbere, rero ntucikwe, turacyafise umwanya mwiza kandi biraza koroha, baraza kuba ari benshi. Uprofite kugira ngo le 21 uzozuzanywe no kwiga. Haleluya. Shaka yuko dusenga, ariko kandi ndakeneye yuko mu gusenga uraba umutima wawe wahuri, uraba impamvu igukoresha icyo ukora. Nihe mpamvu igukoresha icyo ukora? Mbega umutima wawe uriyatashe ku Mana cyangwa umutima wawe uriyatashe ku kindi kintu? Ikindi cya kabiri, ukaba uri ngaha muri iki gitondo, ushobora kuba ari bwo bwa mbere uje muri Life Center, cyangwa ushobora kuba umaze iminsi usengera muri Life Center, winjira muri Life Center, ariko kandi ukaba utarifatanya n'Imana, utaragaruka, utarashira umutima wawe ku Mana. Imana iri kwinginga, Imana iri kwirireconcilia nawe we muri Yesu Kristo. Niho honyine hariho reconciliation, kuko iyo reconciliation habayeho uko guhuzwa hagati yawe n'Imana, nibwo buryo bwonyene buhari bw'uko ubwiza bw'Imana bugaruka mu buzima bwawe. Ukaba uri ngaha, urashaka kuduza ikiganza tugufashe gusenga. Uri ngaha, nimba uri ngaha muri iki gitondo ukaba ushaka yuko ubuzima bwawe bubatashe ku Mana, ukaba utarigera uhereza Yesu ubuzima bwawe, aka karyo nikakurengane mwene data, kuko na karyo kawe keza. Wowe uri ngaho uduze ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Haleluya. Imana yabwiye icyubahiro kubwa mwene data. Haleluya. Hoba hari ubundi, nimba uri ngaha mwene data, reka aka karyo nikakurengane. Aka ni akaryo kawe keza, ni akaryo kawe keza, kuko ubuzima bwawe buba mu kibanza cyo kuronka ubwiza Imana yateguye ku bwawe. Haleluya. Haleluya. Mwashaka kumfasha mwene data yegere hano imbere, tumufashe gusenga, natwe tufatanyiriza hamwe gusenga. Haleluya. Haleluya. Nundi wese yoba ari ngaha, aka karyo nikakurengane, urashobora kwegera hano mwene data, Haleluya. Aka ni akaryo kawe keza, Haleluya. Haleluya. Reka ndagutumire abandi bose kuduza ibiganza byacu. Washaka kuduza ibiganza byawe utangure gusenga. Wowe uraza aho umutima wawe uherereye muri uyu mwanya, uraza aho umutima wawe uri, uraza ivyo ushaka, uraza ibigenga ubuzima bwawe. Usaba Imana, nimba uri uwo gusaba imbabazi, uvuga ati Imana mbabarira aho natwaye umutima wanje, ndakugarukanye ku mutima wanje. Niho honyine ushobora gukora ivyo Imana igomba. Nibwo buryo bwonyene bwo kubona ubwiza bw'Imana buhishurwa ku buzima bwawe. Mwashobora kuba muriko murasenga. Haleluya.
haleluya, haleluya. Mwami ndagushimiye ukungana uri Imana yo kwizigirwa, uri umwizigirwa Mwami kuco urico, kuco wavuze, ku masezerano yawe Mwami, kuko naho twega tutobabizigirwa wowe wamuri umwizigirwa. Niyo mpamvu Mwami ndagushimiye uburyo tukiri bazima, naho Mwami twumvure turi muri situation bitwereka yuko ata karyo na kamwe katwereka ko twobayeho, ariko wowe waratuzigamye, waraturinze. Niyo mpamvu Mwami muri kino gitondo mpagaze imbere yawe hamwe n'ishengero ryawe, ndasenga kubw'umuntu wese ari hano muri kino kibanza, kugira ngo imitima yacu ibe yatashe kuri wowe Mwami, imitima yacu ibe yatashe kuri wowe, wowe soko y'ubuzima, wowe soko y'ibyiza byose, wowe bwiza buri disponible kubw'ubuzima bwacu. Ndasengeye umuntu wese Mwami, saba kugira ngo ureke ubwo bwiza bwawe, uko Mwami imitima y'abana bawe iba yatashe kuri wowe, ubwiza bwawe ku buzima bwawe butuma imiryango ikinguka, butuma ibyabo Mwami bigenda neza, butuma umugisha wawe kuri bo Mwami usesekara, kugira ngo uzane impinduka aho baherereye hose, maze ukugira neza kwawe kugaragarire bose, ubwiza bwawe bugaragarire bose n'abatakuzi, biciye mu bwiza bwawe mu bana bawe, mu izina ryawe ryera Mwami Yesu, amen.